Igice kigira kabiri cerekana ibimenyetso bijanye n'ibihe canke circumstance yerekana ko Imana ibishaka yuko wumviriza biciye muri izo situation. Kica kiba ikimenyetso kigira indwi. Ico kimenyetso rero ni mu gihe umuryango canke imiryango wari ufise muri uwo mwanya yugawe canke yuguruwe utari uvyiteze. Muri ico gihe cumenya ko Imana iriko iravugana nawe. Imana ishobora kukuvugisha biciye mu myango yari isanzwe ihari canke opportunity yari ahari. Mugabo Imana ubwo nyine ukazubona uwo muryango urugawe. Uwo muryango ukazubona urugawe canke iyo opportunity ukazubona iraheze. Wewe wari witeze kuzoyibamwo umwanya munini mugabo ukazubona birahagaze ivyo bintu utari witeze nuko bihagarara. Rero bisigura yuko Imana ibigomba kukubwira ati burya iherezo ry'ico kintu warimo niryo nyene nkeneye yuko uva ngaho ukaja ahandi. Ibyo turabisanga mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3:8, mu Bikorinto ba mbere igice ca 16 ku murongo w'9. Hama turaheza dusome mu Migani igice ca 16 umurongo w'9. Mu Migani igice ca 16 umurongo w'9 haravuga hati umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko Uhoraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe. Kenshi iyo ibintu bihagaze mu buzima bwacu ntibisigura ko riba ari iherezo, ariko iba ari Imana igomba kukubwira ati aho hantu harageze kuhimuka, aho hantu injira nta ngorane. Ikimenyetso kigira 8 ni ukuvyuka kare. Ni ukuvyuka kare cane. Ni ukuvuga urashaka kuryama ukabura itiro, ariko kenshi iyo uvyuse kare menya ko Imana ibishaka yuko uvyuka muri uwo mwanya mwiza cyane ugasenga, ukumviriza ukumviriza ico Imana igomba kuvuga ku buzima bwawe, na cyane cyane mu kurimbura ijambo ry'Imana ndetse no mu kuyibwira ibicapo ufise. Uravye muri Mariko igice ca mbere umurongo wa 35 haravuga hati mwijoro rishira ubuca aravyuka, arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Kenshi amasaha yo mu gatondo agereranwa n'isaha y'umushibamyi iri muri Bibiliya, kandi muri ico gihe Imana aba ari umwanya Imana ibigomba kuvugana nawe, bari Imana ibigomba kukuyagira canke kukuhishurira amabanga. Kenshi rero ni vyiza yuko uvyuka kare cyane kugira ngo wumvise umuhamagaro wo kuvyuka kare. Wumvise umuhamagaro wo kuvyuka kare, vyuka uce usenga, kuko urumva Imana ibishaka yuko umuyaga. Muri ico gihe ntubupfuye kwikangura uko nyene. Hari n'igihe bishika nyene ugasanga nyene wavyutse amasaha utahora uvyukirako. Aho ni Imana ibigomba yuko muvugana, kuko amasaha ya kare mu gatondo n'amasaha afise indi siguro mu buryo bw'impwemo, kuko Yesu nawe nyene yarafata ayo masaha yo mu gatondo cyane kugira ngo ashobore kuvugana na Data wo mwijuru ata muntu numwe ariko aramuderanja. Kenshi abantu baba bagisinziriye, abantu baba bataravyuka. Hama muri ico gihe wewe iyo uri kurasenga abari wewe nyene na Data wo mwijuru. Satani muri ico gihe nta bushobozi abafise, kuko wewe uba wamaze kumufata miri, kuko uba wamaze gufata ikirere, kandi ico kirere kiba ari kirere yaho Imana nayo nyene biri ku murongo iri kirumviriza abana bayo, kuko kenshi nta bintu vy'induru biba bihari, nta bintu vy'ibiki biba bihari, nta distraction ziba zihari. Muri ico gihe rero iyo ubonye uvyutse ayo masaha ya kare mu gatondo, menya neza yuko ari amasaha yaho uronse ubutumire bw'Imana kugira ngo ushobore kuvuga na n'Imana, kuko kenshi ngwijuru ngwisi sinziriye ijuru ryo riba ririko riravuga. Imana rero ntihagarikwa, ntihagarikwa muri espace, ntihagarikwa mu mwanya. Imana ivuga umwanya wose. Rero uwo mwanya rero abandi baba basinziriye, baba batariko baravugana nayo, iyo ugize uwo mwanya ukiha umwanya, uwo mwanya ukamenya ko ari umwanya Imana yakuvyuriyemo kugira ushobore kuvugana. Ikimenyetso c'icenda nuko abantu bashobora kukubwira message y'Imana, bakakuza ko bavyumvise canke bagize bagaca baza bakakubwira. Kenshi ashobora kuba ari nk'umupasteur canke akaba ari nk'umumenta wawe, umuntu agukurikirana, umugenzi wawe canke mbere n'umuntu utazi. Muri ico gihe barashobora kuza akaza akakubwira nk'ikintu
akakubwira nk'ikintu usanga nawe wari usanzwe ufise muri wewe umugabo wari wabuze ikintu kikikuwemeza nyene ko ari ukuri, hama muri ico gihe akacaza akakubwira ico kintu nyene, canke Imana ikamurongorera kukubwira ikintu wewe wari ubayemo utazi ko ari ikintu kibi, mugabo wewe agacaza akubwira ati ico kintu gihagarike ni kibi. Muri ico gihe bari Imana ivuze iciye muri uwo muntu. Rero abantu barashobora kuza bakakubwira ikintu cari kiri mu mutima wawe, hama kenshi iyo bakikubwiye umviriza hama ugikorereko. N'umuvyeyi birashobora gushika akabikubwira canke umwana wawe akabikubwira. Ivyo rero nibaza yuko tutobifata menenegwe, kuko n'ijambo ry'Imana mu Migani 11 umurongo wa 14 haratubwira hati ahabuze abarongora b'ubwenge abantu barahenebera, ariko mu nama ya benshi habonekamwe amahoro. Bisigura yuko uwo mugenzi wawe, uwo muvyeyi wawe, uwo mupasiteri wawe, uwo muntu agukurikirana mu buryo bw'impemu arinza kubwira ibintu, kenshi biba ari ibintu biciye mu bwenge, aba yakuravye, aba yagusuzumye, n'Imana igashira ico kintu muri we akumva neza ko yokikubwira. Rero ntumusuzugure, menya ko ari Imana yamurungitse kugira ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana. Ikimenyetso kigira 10 ni ikimenyetso c'ingwara. Ingwara zirashobora kuza kandi kikaba ari nk'ikintu cyo kugukosora, kikaba ari ikintu cyo kukugira ngo uve muri iyo nzira urimwo uje mu yindi nzira nziza, canke kugira ngo ushobore guhindukirira Imana. Nambo umaze iminsi wita ku vy'isi gusa, ivy'Imana warabihevye, Imana yashaka kugushira kwa akantu kweye, ikaguha akantu kakagwara kakakunyungutura kakakugira neza yondo ku buryo nyene wisanga wasubiye ku murongo, wasubiye imbere y'Imana. Rero mugabo si ingwara zose zishobora kuba ziva ku vyaha canke ziva ku makosa twakoze canke ziva ku bihano. Oya, Imana yashaka gukoresha iyo ngwara nyene kugira ntikubabaze, mugabo itume wewe usubira ku murongo. Urabe Imana aho yagukuye, wiyumvire aho Imana yagukuye, hama uhagarare neza nk'umwana w'Imana, ureke kugenda nk'imbura. Yohana igice ca 5 umurongo wa 14 haratubwira hati hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize, ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta vyambe. Naho wabugwa Imana irashobora kuba irikirubaka ikintu gishasha muri wewe, kuko kenshi Imana, ubushobozi bw'Imana burakora niyo umuntu yoba ari mu ngwara, kandi na kenshi hari igihe Imana ica mu ngwara kugira igaragaze kubaho kwayo, igaragaze ubukuru bwayo. Irashaka kuguha ingwara muga kugira ngo yongere itange message kuba gukikuje, kugira ngo bashobore kumenya yuko hari Imana ikiza canke Imana ivura ingwara zose.